isaha zitandatu zirenze ko iminota 10 hano muri studio za Radio Magara FM akaba ari umwanya utega amatwi amakuru nayo tugatwiye kuyashikizwa na Hawa BUKURU ndakuramukije Hawa nongenda guhikaze muri makuru ndakuramukije Armel ndabaramukije inshuti bakunze mu gutega amatwi ibiganiro vya Radio Magara FM nongera ndabaye ikaze mu makuru y'uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 ndamukiza umwaka wa 2020 nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bubandanya buhumiriza abenegihugu no kubaremesha ko batogira imitima ihagaze kubijanye n'ikiza ca coronavirus ngo bikaba ngombwa kandi ko bubandanya bakurikiza impanuro bahawe zo kwikingira ico kiza. Mu gihe dukurikije amabwirizwa y'isuku byo tuma twikingira ingwara zitegwa n'isuku rike rigatuma dukoresha uburyo bwinshi mu kwivuza no mu gutakaza amagara yacu. Amagara namazi aseseka ntibayore abenegihugu bo muri zone ya Rumonge basabwa gukurikiza isuku eka kugira ngo babandanye bagira amagara meza bivanye n'amazi bakunze gukoresha kenshi y'inzuzi. Muwinga bw'ivyuma turi kumwe na Kizaja idonido y'amakuru ni mukanya. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe. Ndasubiye kubaramutsa ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bubandanya buhumuriza abenegihugu no kubaremesha ko batogira imitima ihagaze kubijanye n'ikiza ca coronavirus ngwikiza no kubandanya bahumiriza gukora impanuro bashikirijwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kugira babandanye bikingira ico kiza ca corona nkuko tubibwirwa na mustanteri wa commune Bugarama Joachemani Kiza no nyene abandanya abenegihugu yongera asaba abadandaza ko batokwikinga mukiza mu kuduza ibiciro ibidandazwa byabo. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye reka tumutege yombi. Como bivuze iki kiza coronavirus kiza camari kiza kirateye ubwoba hariho rero abo cahungabanije no vuga mu mitima kambere no mu bibereho yabo ugasanga barihebuye naco gituma mubona ko ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwagerageje guhumuriza kugira kumbura abantu bagumbe ku kivi bagumbe ku mirimo muri ico gihe rero umuntu abaze kubura guhungabana mu mutima usanga n'ibikorwa bimwe bimwe acakora ibyo bita bigura intege ugasanga ntacangamutse muri ico gihe nivyo reka kugira inovuga inkurikizi mbi bijanye no mu kwisunura ko buryo ariko rero twagira turemesha abenegihugu ko bogerageza bakaguma ku mirimo itandukanye kubera wana ahanini nahi wacu rutunzwe n'uburimyi n'ubworozi hama kashaho n'ibi by'uburovyi wana uburovyi nta kiyaga hugaye ashaho n'ibi by'amabutike muga navyo ubona ko turangurira Bujumbura canke mu Rumonge canke Ingozi baje nabo bakaba barangurira hanze mu Bushinwa canke mu Buyapani canke n'ahandi ibyo rero bintu bireka guhungabanya cyo gituma cyabyonekezaho abantu bamwe bashaka kwigika mu kiza ngo baduze ibiciro ivyo navyo barazi yuko bwa mbere n'icaho ndabona abanyabugarama benshi n'abakristo canke abakristo bwa mbere kuduza ibiciro utaranguye bizimbye n'icaha ama mu gihe baranguye ibizimbye naho leta iri kwiraraba ratwiga bajeje intwaro ko turaba ingene twobishira ku murongo kugira kumbura abantu ntibikike mu kiza ngo bazimba bene gihugu ngo rondera inyungu z'imirenge nuko muri rusangi rero hari kuremesha bene gihugu kuko murabona nabo bayitoye Bujumbura bavuga ko amagara yabameze neza kandi barakurikirana no kubica kumbonesha kure cyane ibinyamakuru nabajya bashikiye mu Rwanda banaramaze gukirandwi rero bibonekana neza ko sinzikaza cyane wabimenye ukitura abaganga baragukurikirana barakira ukuri kwa nivyo twabivuze mu ntango ko kubera bamaze guhungabana mu mutima usanga abantu badaswaswanutse kuja ku mirimo yabo kugira kandi bakore n'inguvu nyinshi muri ico gihe rero urumva ko ubutunzi burahungabana gatoya ariko nibaza ko borema kandi ubona ko n'abategetsi batandukanye baguma baturemesha kandi nivyo biribonekeza ko ico kiza kizohera kandi twoguma ku kivi kandi ubona ko musaza bene gihugu barakomeye ubona bari ku mirimo ahanini gusaba gakurikiza izi mpanuro baduha z'abaganga. Mu gihe dukurikije amabwirizwa y'isuku byo tuma twikingira ingwara zitegwa n'isuku rike rigatuma dukoresha uburyo bwinshi mu kwivuza ndetse no mu gutakaza amagara yacu. Jeremy ujejwe kwegeranya ibiharuro no kubiraba ndetse no kubitisha hirya no hino abandanya ahimiriza abenegihugu mu kugira isuku aho babaye. Nkuru dukesha mugenzi wacu Felice Bigirimana we yahishikiye reka tumutege yo. Turutse ku isuku rike basagaseseshwa Rumonge
ingore aho iwacu mu ntara ya Rumonge zirahari, kandi ibiharuro berekana yuko hari abana benshi, abantu benshi bakuze bama bandura izi ndwara zituruka ku isuku rike. Nayo mpamvu mubona n'ubu tubandanye duhimiriza, kuko rino himiriza si rya mbere, ryarakozwe ku rwego rw'intara, rwakoze mu minsi iheze, hama mu nyuma turashika muri komine Rumonge, Gatete naho nyene turayikorera. Ubu hagezweho ko turikorera ngaho Amagara naho nyene muri Bugarama, kugira ngo turabe ko abenegihugu bomenya neza na neza yuko zino ndwara zituruka ku isuku rike mbere zigatwara n'uburyo bwinshi mu kwivuza, mu kugura imiti, eka n'umwanya baba bakitswe n'umusego, ko zishobora guhagarara mu gihe dukurikije ayo mabwirizwa y'isuku, cyane cyane ikoreshwa ryiza ry'akazu ka sugumwe, eka no gukaraba kenshi isabuni n'amazi meza. Ivyo birashobora vyonyene birashobora guhagarika, bigatuma tugira amagara meza, amagara arinda zino ndwara zituruka ku isuku rike, cyane nk'inzoka byo gucibwamo. Byose urumva umuntu yakurikije ivyo twabonye n'aba bene gihugu baje baserukira abandi, turabona ko nta nkeka kuko bicaho nyene mu gihe abantu bagiye kwituma aho batateza kwituma, hama ntibakarabe, hama isaje zitanga kwiragiza hose, imvura yagwa ikabishira mu mazi, basa n'aya mazi yatanganyika akoreshwa datetse. Byose twabiciyemo hirya no hino, aho batwemereye neza yuko bagiye kubibwira abo baserukiye, kubyo n'amazi yatanganyika y'iki kiyaga n'abazoba yakoresha badafise amabombo bazobanza kuyateka. Ivyo tukaba twibaza neza yuko nivyamara gukorwa ibiharuro vyerekana izo ndwara ko bizogabanuka cyane. Amagara namazi aseseka ntibayore. Abenegihugu bo muri zone ya Rumonge basabwa gukingira amagara yabo mu gihe akenshi basanzwe bakoresha amazi y'inzuzi. Jeremy ajejwe kwegeranya ibiharuro no kubiraba ndetse no kubitisha hirya no hino, abandanya asaba abenegihugu ko bomenya ukuntu bakoresha ayo mazi y'inzuzi. Ni nkuru tubandanya dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana, ikatumutege yombi. Ego ntitwobona amazi ngo tugume turaba ajya amazi ava mu mabombo, ko kuva na kera amabombo yari ariko bari babayeho neza. Gusa je kubganje ego mu Rumonge kenshi amazi arabura, ariko ikiyaga turafise inzuzi. Gusa tumenye ngene tuyakoresha mu gihe amazi y'amabombo yabuze, tumenye ko ayo mazi y'ikiyaga, ayo mazi y'inzuzi ko tubanza kuyateka ngo twice imigera, kuko amabombo ni amara ntituzoca duhagarika ubuzima. Ni vyiza ko cyane dukorera guhindura ingendo, tumenye no mu gihe amabombo aba yabuze, amazi aba yabuze, tumenye ko ubuzima bandanya n'ubugendo dushobora kuvyifatamwo, kuko ugeze ubu turashobora kwishima cyane, kuko kuva aho dutanguriye amamiriza turabona ko hari byinshi vyahindutse. Kera waza wumva ikiza cyakorera gitanguye mu Rumonge nticabura, ariko ubu nyabona ko bisa nk'ivyahagaze. Naje tubandanya duhimiriza ku buryo atarikorera gusa, n'izo ndwara zituruka ku mazirantoke nazo zihagarika dukoresheje akazu ka sugumwe no gukaraba. Hama hatagira amazi nk'uko mwabivuza, ntiduce duhagarara, tumenye yuko amazi atavuye kwibomba, tubanza kuyateka, kayabiriza, imicafu igapfa, tukareka gahora, tugaca tuyakoresha. Muri uwo mwanya tuzoba tuko turikingira neza amagara yacu. Amakuru twabateguriye aha niho agarukiye. Reka dushimire bagenzi bacu bo mu ruganda rwo gutororokanya amakuru, dushimire warari mu buhinga bw'ivyuma Kiza jawe yatumye amajwi abashikira neza atankomanzi, dushimire nabwe mwese mwari muduteze yompi amakuru mukaba mwashikirijwe na Hawa BUKURU. Imana ibazigame. Ngwino muri sanze muri radio Magara tamze fe